hageze ko twumva rero icyatuzanye. Turamaze kumva aya majambo y'Imana mu maruzi bw'indirimbo. Hageze ko twumva ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Umuntu wese arafise icyamuzanye cyaje kurondera, kandi ndakwifurize ko ukironga. Turakaze umusiguzi w'ijambo ry'Imana, kaze Pastor Justin, dushikirize icyo Imana yamutumye. Amen. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu abaha umugisha. Kandi rero tumaze iminsi tutaboneka, twari tugwaye na madama agwaye ari mu bitaro, none mwarakoze kudusengera, kuko niyo abantu bataba babimenye, iyo dusenga Imana tuvuga ngo Mana agendera abagwaye, na wa wundi utamenye Imana yoyo iba yambonye. Nico gituma rero twovuga ngo Imana ibahezagire ko mwaradusengeye. Kandi yabaramukije n'ahatarakira ngo ashobore kuja gusenga, ariko biriko biraza, mwakirizo ntasho ziwe. Twagomba ngo dushishikare n'ijambo ry'Imana. Twumvise amajambo menshi ashishikara kudufasha. Ari indirimbo hano mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, nagomba turirimbeho ibice bibiri gusa. Indirimbo y'189. Nzokwama ngwizigera nzikutazompemukira, ninara amukangowe nzizigira Yesu gusa, nzizigira nkiriho kugeza ahazoncisha mu kiremba c'ijuru, nzizigira Yesu gusa, murikirwa n'umuco wa mpemu w'Imana yera, iyanja anasintemba nizigiye Yesu gusa, nzizigira nkiriho kugeza ahazoncisha mu kiremba c'ijuru, nzizigira Yesu gusa. Haleluya. Reka dutange ishimwe ku Mana. Nagomba ngo ubusome mu gitabo c'uvugishwa n'Imana Yeremiya, igice ca 17, turasoma duhereye ku murongo w'indwi. Kuvugishwa n'Imana Yeremiya, igice ca 17,
turasoma duhereye ku murongo w'indwi. Arahiriwe umuntu yizigira uhoraho, uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe, kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi, gishorera imizi yaco iruhande y'uruzi, kitumva izuba iyo ryatse, ariko kikamana itoto, ntikizorinda kwiganyira umwaka w'uruzuba, kandi ntikizoruhuka kwama. Amen. N'aya majambo numvise ko twokwibukanya ngo arahiriwe umuntu yizigira uhoraho. Amen. Arahiriwe umuntu yizigira uhoraho. Mu bintu byose woba warashize imbere, ariko ikintu gikomeye ni ukwizigira uhoraho. Amen. Hanyuma twabonye ngo kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'isoko y'amazi, n'igihe cy'uruzuba ntikizoreka kwama. Iyo rero tuvuga ngo uruzuba, ni ya ndirimbo bahagire kuririmba ngo hari ibihe bigoye biruhisha abantu by'ubuzima. Ivyo rero niko ruzuba. Umuntu ashobora guca mu bihe bigoye. Ibihe bigoye rero ntibiba bimwe kandi ntibiza rimwe ku bantu. Hari uhwanya n'igihe cyo kugwara, agakubitwa n'ingwara, mugabo kuko yizigiye uhoraho, muri uko kugwara kwiwe Imana ikiyerekana. Haleluya. Uwundi agaca mu bindi bibazo, ntokwirirwa ndadonda, kuko mu isi ibibazo biba byinshi, ariko kubizigiye uhoraho, uhoraho ngo ababa hafi. Amen. Akabavomerera n'ico gihe cy'uruzuba, bakarushirizaho kwama. Bama gute? Mu gushingira intahe muri ya mageragezwa arimwo, akavuga ati ndafise Imana. Haleluya. Ndizeye Imana, igihe cyo gutabagwa kizogera, sinzoguma muri ibi. Amen. Hari aho umuntu acishwa mu bintu, mbere abaririmbyi sinzi ko arabo ngahano uko arabahane, ngo hari igihe umuntu aca, murayifise yiririmbe numve. Hari igihe mubigeragezo bikaze, abantu bakamuvugavuga mbere ntibuca, ariko bugaca bukongera bukagira gute? Bugaca, kuko afise uwo yizigiye. Twizigira Imana. Haleluya. Iyo Mana yoyo nturinda kuyibarira ngo ngwariye ngaha. Oya. Utarajayo iba yategekanije ingene bizogenda byose. Amen. Iyo niyo Mana nzokorera, iyo niyo Mana nzokorera, iyo haleluya. Iyo ngiyo niyo dukwiye gukorera, niyo dukwiye gushingira intahe. Haleluya. Koko imenyera kure amageragezwa y'umuntu. Amen. Twebwe turi imbere yanyu, iby'amagorwa yanyu nitwobishobora. Ekaye
hari n'ivyo vyokunanira no kutubarira, ariko iyo Mana haleluya bitaraba iba yabibonye. Amen. Umurinzi aravuga ngo iyo niyo nzokorera. Amen. Aha rero Yeremiya avugishwa ya majambo ngo arahiriwe umuntu yizigira Uhoraho mu buzima bwiwe, mu kubaho kwiwe akama yizigira Imana. Ntuze wizigira abantu. Aha kuri uyu murongo wa 5 reka tuwusome tugeze ku murongo wa 6 ntagire uza dufashe iki gice nyene twumvirize. Turasoma mu izina rya Yesu. Uku niko Uhoraho hagize, ataravumwe umuntu yishimira abantu, akizigira inkomezi z'abari n'umubiri, umutima wiwe ukava kuhoraho, azoba nk'agasaka k'inkokore mu bugaragwa, kandi ntazobona ivyiza bimujeko, ariko azoba ahagadutse ahantu h'ubweranyange, igihugu c'umunyu kitabamwo abantu. Imana idufashe. Murabona hano n'Uhoraho yavuze ngo uko niko Uhoraho hagize, ataravuma umuntu yishimira abantu, akizigira inkomezi z'abari z'umubiri, umutima wiwe ukava ku Uhoraho. Aha harimwo amajambo abiri twotandukanya. Kwizigira abantu si bibi, ariko ngo umuntu yizigira abantu bafise inkomezi z'umubiri, umutima wiwe ukava hehe? Ku Uhoraho. Wizigira abantu mugabo inkomezi zawe, umutima wawe ugume kugize gute? Ku Uhoraho. Ndakwizigire ari ibyo unkorera ubinkorere, niba utobinkorera mugabo mvuge ngo umutima wanje sindawukura kwehe? Ku Uhoraho. Nagomba ahantu twatandukanye tuhamenye ko ari ibihe bibiri. Hari aho umuntu yizigira abantu yahora yizeye akabivamwo, kandi ivyo bibaho. Rero aha yaciye avuga amajambo akomeye ngo aragize gute? Yo ntihagire uzoba muri ivyo bihe, ngo azoca ba mu gihugu c'ubweranyange, igihugu kigadutse. Mbohana ibyo bihe kandi bibaho. Haro hazi ibihe abantu bagata Imana, abantu rero bataye Imana, Uhoraho nawe arabareka. Mbega kugira ngo umuntu yizigira Imana, agiranira imigenderanire nayo, Imana imube hafi, haba hakoretse iki? Sugupfa kuza ngo jewe ubuntu bashimana. Oya, hariho inzira umuntu ategerezwa kumanza gucamwo. Reka dusome iyi Zaburi ya 32. Haravuga ngo arahiriwe wahariwe ugucumura kwiwe, icyaha ciwe kigatwikirwa. Harahiriwe umuntu Uhoraho adahurura kukugabitanya, umutima wiwe ntubemwo ubugunge. Ngicereje amagufa yanje atewe gusaza, nukuniha kwanje umusukira. Tuje ku murongo wa 5. Nakwemereye icyaha, sinatwikiriye ukugabitanya kwanje. Naravuze nti ndaturira Uhoraho ibicumuro vyanje, nawe umparire ukugabitanya kw'icyaha canje. Imana idufashe cyane. Aha rero Dawidi, iyi Zaburi ya Dawidi ni indirimbo y'ubuhinga, ngo harahiriwe uwahariwe ugucumura kwiwe, icyaha ciwe kigatwikirwa. Uyu rero ni wahiriwe, ni wahariwe ibyaha vyiwe.
n'utabigegeje. Yewe no munsi twigishijwe hari n'undirimbo baririmbye umenga ni kure y'abamama ngo niwemere ibyaha byawe. Abuno munsi bo mbe ni kaminuza imwe yatagura n'ibyaha byose abantu bakwiye kwihana. Ni korari yi yavuze ngo nibagire gute bavyihana kandi ngo bazoharigwa. Baca baravuga uyu Dawidi. Bantu b'Imana, umuntu wese yibaze nimba iby'umwami Dawidi byaramenyekanye, mbega wowe ibyawe ninde azobuza kubimenyekana? Kandi rero ikindi tuza twiyubare kuba Imana yagukoresheje ibintu byinshi, ntiwibaze ngo waramaze gushika mu ijuru. Hari abantu bavyihendamwe. Oyaye twiyubare Imana yashobora gukoresheje ibintu byinshi cyane by'ibitangaza, mugabo utiyubaye ugakokera muri Dawudi ugasanga uratsinzwe. Uyu Dawidi kuva akiri umusore mutonya yarubaha Imana kugezaho ajya kuvuza inanga kwa Sawuli. Yasubiye inyuma ibisigo bikamuvamwo ariko aracuraranga. Murabona Dawidi agiye kugendera bakuru biwe bari ku rugamba, asanga bakuru biwe nabo bajunjwe bifumbereje. Kubera iki? Hariho umugabo akomeye yitwa Goliyati. Uwo Goliyati nawe yari umugwanyi agwanya ubwoko bw'Imana, kandi ubwoko bw'Imana nabwoga erega bari bagiye baza barasubira inyuma. Dawidi acitseyo nyarugabo rero Goliyati rurahagarara. Rumaze guhagarara ingabo z'Abisirayeli baca baraca bugufi. Dawidi aravuga ati ibyoga nibiki? Harumviriza ingene agacokora Imana yabo. Kweri ibyo birabaho? Kwizina ry'Uhoraho ricokogwa n'ujya mugabo umwe hajya? Nivyo birabaho ngayeme muri ubwoko bw'Imana? None ko bari bagiye mu ntege nke, wohagarara imbere y'igisigo wamaze gutegwa n'abadayimoni. Ariko aravuga ibyo wivyo kijya kigabo kimwe gusa. Nawe yavuga ngo jewe ndahago nimuzana abantu nibangwanya muca mudutwara twese, namwe ni namunesha muce muza mudusabe. Dawidi kweri biramubabaza. Bakuru biwe ati wagahungu wewe turazi kudashoboka. Urumva iyo umuntu yaravuga ukuri gara babona ko adashoboka. Iri gukuri kuragoye. Yesu ashimwe. Ukuri kuragoye, ariko uduhagarare mu kuri ugomba kuzira mu izina rya Yesu. Nimuvyumva ariko uduhagarare mu kuri udusoze ruri mu kuri mu izina. Erega hamwisi turi ingenzi niho tuzohora none. Basokuruza bari hehe none? Bari ngaha. Yemwe abanyakinama abafise basege kururuza bari ngaha bakiriho nibagoranye ndoka inabe. Nta numwe none baro Yesu. Aha mwisi rero turi ingenzi, wovyumva utovyumva aha mwisi tuzovaho. Mugabo uzugende ufise irusha. Haleluya.
ngo naho dufise imibabaro naho dufise ibitubabaza ariko tuzoyihuka. Haleluya. Abahungu uwo muhungu Dawidi bakuruwe bakagomba kumubuza, mugabo rero abiperereza yo mu gisirikare cya Israeli bamaze kuvyumva baca baratanga raporo ku mwami ati mwami rero hariho umuntu umusore umwe ataho avuze ko ashobora kunesha kigegabo Goliyati ati munzanire. None abo bene wabo bari kumunyegeza bigakunda baca baramurengukana kwa Sawuli. Sawuli amwitegereje, yewe aho ni wewe wa mwana wewe aho wewe kweri woja kwihanga Goliyati ukiri umwana ngana gucyo yerekera amenye intambara uhere mu buto bwiwe. Hanyuma rero cyashinga intare. Haleluya. Tuzoze dushinga intare irarema kandi irakiza. Amen. Acara bashingira intare mwami rero naho mbona ngana gucya uhoraho yagiye abana nanje jewe ndumwungere w'intama za data no kazi nkora. Hanyuma rero iyi duburije gufata intama ndagiruka ko hayijyakiyo ntama haje intambwe twagerekerana nkayikubita hasi yananirana nkayimanyagura nkayita hasi. Ivyo urabishobora teko ati yabanye nandi ico gihe cy'intambwe ni dubo izobana nanje kuri ijya ntakebwa ariko aracokora ubwoko bw'Imana. Umwami atego yabanye nawe ico gihe ega no bizogufasha tego rero ndaguha ibigwanisho. Aca yiyambura ibigwanisho ngo imu atega heje yubirandoka ibi ntavyo namenyereye reka ngende uko narimenyereye ngenda. None ko ari yamaze kumwemera hari ukundi batego genda uraza bane nawe. Dawidi rero acaragenda atora amabuye. Goliyati kimwitegereje ngo mbega wangisakabwa ngo ngwino nkubagira ibisiga ati nande ndaje mu izina ry'Uhoraho. Ibuye rimwe gusa abaragiye. Nari kumvuga historia ya Dawidi wariwe mugabo amaze kuba umwami ibihe byiza bimaze kuza kandi uyu Dawidi yaraciye mu ntambara nyinshi. Yararonse umukobwa wa Sawuli nivyo ariko yaramuhize ahiga umukwe wiwe. Kubera iki? Igihe abisirayeli bari banesheje baje baririmba abafasoni, murabona ko n'ubu bakunda kuririmba, baca bashira hejuru Dawidi ngo Dawidi anesheje 200 ariko Sawuli nawe yanesheje bangahe? 1000. Iyo ryonyine abantu bimba. Muranyumva neza? Turi kumwe? None Dawidi niba ariko aririmba? Niba ariko aririmba Dawidi? Hariko haririmba nde? Abisirayeli wabari mu gisagara izo ngabo zose kuko ibintu bikoretse ntibarira abantu ngundirimbira bizana. Haleluya. Imana igize ko ikikora ntibarira abantu ngo nkomera amashi byonyene ubwabyo birikora kuko ni Imana ibikoze. Mugabo Sawuli atatangura kumuhiga, mugabo wamugeneramo muha kuko bavuze ngo bayishe 1000 we nta n'1000 yari yishe yanyegeye mu nzu. Mugabo ikindi gihe kiragera niho navuze ngo uze wiyubare nturaba aho ugeze bakozi b'Imana niturabize intebe twicayeko ariko twirinde twiyubare ntihagire ikitwanduza kuko umuntu akiri munsi y'ijuru ebana shetani huyo hatizame ni kiti gani ni grade gani, hapana tu mutapigana tu. Ndaraba grade fise izina baguhaye igiti baguhaye oya
aho nyene nihaniganira. Nico gituma dukwiye kuba maso, umuntu wese agatamira izamugiriwe. Haleluya. Ukaba maso ugatamira kuri pastor yawe, ntiyagira ikintu cyo kuvangira ngo kikwanduze. Erega ibyo no mu Bisirayeli byarashitseyo, mu baherezi bakuru. Igihe Yesu yari yaje, ariho bavuze ngo bucaza, ngo azoza, baramusigura uko amasaha bataje, ariko amaze kuza acakora ibinyuranye n'ibyo bakora, baca baramwanka, bagomba kumwica. N'igihe yazuka ntibigeze bemera ko yazutse, baca batangura kwica abamukurikira. Murazi ingene na Sawuli yafashwe n'Imana ageze mu njira iji Damasiko, agiye gufata bi Damasiko, umuco wa Yesu Kristo kamwiyereka, agacendikira umukozi w'Imana. Nagoma ngo ntimuze mukurikire Justin canke Gerard, muze mukurikire Yesu. Mukurikire Yesu. Intege zanje izazi gutume utirimuka, ureke gushishikara, ahubwo unsengera nandi ndagusengera. Amen. Kuko izambani yavuga ruzorinda guca mu biro kwa Justin canke kwa Gerard canke kwa mwarimu naka. Inzamba izovuga umuntu wese adugira hageze. Ntuzu haguruke rero ngo ndiko ndagwanira aya. Ugwana wewe, ni ugwana. Ugwanira ibiki? Gwanira umutima wawe. Haleluya. Uwurinde, uzigame, uzitirire. Ngo ngwanire karare yacu itera imbere. Yo niba mukuyigwanira urafukama. Yesu ashimwe. Ugomba kutugwanirira twebwe, fuka mudusengere. Ugomba kugwanira ishengero, fuka muri sengere. Ariko intambara z'amajambo n'ibindi aca, kuko aha twese ngaha inzamba ivuze umuntu wese ni kugatwekiwe. Uwabiroyemwe rero ngo nashitse mubi wacu, yo tabakiya hapa, tabakiya. Hazogenda uwo muntu yatunganije umutima wiwe, ngo arahiriwe umuntu yahariwe ibyaha byiwe, aticegana n'abacokoranye, atanyegeza ibyaha byiwe, adahishirira ibyaha. Mu ijambo ry'Imana Yesu yaravuze ngo ubonye umunyabyaha akifatanya nawe, nawe nyine babaye iki? Umunyabyaha. Ubonye mugenzi wakoze ibyaha, muhanure, bikundani babyase ko bikunda, mushikirize abakozi b'Imana. Ubu rero abantu bariko baranyegeza ibyaha by'abantu. Yakoze ibyaha ubona, yaborewe ubona, yasambanye, yakoze ibinabiriya, n'uwi wacu. Yo nawe wenyene ibyo byaha uzobizira, kuko Imana dukorera ibona byose. Amen. Bwana sifiwe. Nizorinda guca kwa Pastor Gerard ngo mubwiriza mu kinama bimeze gute. Ibyo ashobora kubibazwa n'abarongozi gusa, ariko mu ijuru barazikira mutu. Sibyo none? Uhora haranzi nayo muzi, uhora haranzi. Amena. None abari ko bataziririmba n'abapfu bangira. Hehe. Dukwiye gukorera Imana tuzi neza ko ituzi. Ibwine hehe mu mutima.
jewe no kwiyorobeka ko ariko iyo mana yoyo inzi gose. Amena. Usomye Zaburi 139 haravuga ngo uho harazi vo hasi ryanje n'icara ryanje iminyuro yanje yose amenyera kuri byo mvuga ntaranabivuga ngo asirongura izira zanje zose arazi ryama ryanje arazi yicara ryanje ingene naraye yabimenye aho baraye arahazi yo numwiza nawo nugira ico boyihisha. Ndabasabye Zaburi muze mushire mu mutwe yose 139 izobafasha kweri. Izaburi rero aravuga ngo hahigwa uwahariwe ugucumura kwiwe icyaha ciwe kigatwikirwa. Hahigwa umuntu uhoraho adahura kukugabitanya umutima wiwe ntube mu bugunge. Umutima wiwe ntube mu bugunge. Ubugunge niki? Abantu bagunga ivy'abandi. Bagende baragunga abantu. Yo! Ukabaka ivyo batategerezwa kwakwa. Umunsi umwe bizoja habona. Bizogaragara. Amena. Nico gituma rero bene data twebwe Imana yadushize imbere yanyu ngo tuze turabibutsa mwarakijijwe muri mu rugendo ruja mu ijuru, tuze turibukanya nibiki bigenga umuntu ariko araja mu ijuru. N'umuntu adafise ibyo yanyegeje mu mutima wiwe. Ku murongo wa 5 nakwemereye icyaha canje sinatwikiriye ukugabitanya kwanje. Naravuze nti ndatura uhoraho ibicumuro vyanje nawe umparire ukugabitanya kw'icyaha canje. Ni Dawidi araheza aratura. None rero wewe ugomba kugiranira ubumwe na Yesu, ugomba kuba inshuti yiwe, ugomba ko akubera ivyizigiro, nukugenda witunganya kuri gito no kuri kinini. Utaravye ngo yakwera iki nta ukizi ngo ibi nibisanzwe. Nibisanzwe imbere ya Yesu. Oyaye. Kandi rero hari igihe umuntu aja mu bintu akavuga ati uyu ko ari jewe ndi kumwe na naka nta ngorane bazobisemplifiya nta ngorane. Ega hamwisi vyoshoboka ariko bwijuru imbere y'Imana dukorera, imbere y'Imana muri ko muramamaza muvugira nta vyankunze. Reka turabe hano mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa. Igitabo cy'ivyakozwe n'intumwa twosoma amajambo makenya mu gice ca 10 umurongo wa 34 n'35. Ngira ngo mwamaze kubashika. Petero yanzika kuvuga ati nukuri niho nkibimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ivyo kugoroka iramwemera. Imana ishimwe. N'uyu Petero. Uyu Petero rero usomye neza muri iki gice c'10 yaragifise ibibazo. Uhereye kuri uyu murongo w'9 reka dusabe umwami adufasha gusoma aza hasome ntimugiye n'ibyo mfa kuraragura ahantu ngo hano kaze igice cy'umurongo w'9 usome ugeze kuri uyu murongo wa 23. Bukeye bwaho bakigenda gushika mu gisagara, Petero yurira hejuru ku nzu gusenga. Hari nk'isaha 6
yumva arashonje agomba kurya. Bakibirondera amera nk'urota, abona ijuru ryugurutse, maze hamanuka ikintu kimeze nk'uruhuzu runiniya rufashwe ku mitwe ine kija hasi. Hari mu bwoko bwose bw'ibigenza amaguru ane n'ibikwega inda hasi byo ku isi n'ibiguruka byo mu kirere. Haza ijwi riramubarira riti, va hasi Petero, ubage urye. Petero ati, oyaye mwami, kuko ntigeze njya ikizira canke igihumanya. Iryo jwi risubira kuza ubwira kabiri, riramubarira riti, ivy'Imana ihumanuye reka kuvyita ibizira. Biba bityo gatatu, ico kintu gica gisubizwa mu ijuru. Petero akizazaniwe mu mutima n'ivyo abonye yeretswe ivyo ari vyo, abantu batumwa na Koruneliyo bahejeje kubaza urugo rwa Simoni bahagarara ku irembo. Barahamagara babaza yuko Simoni ariwe Petero ari hasembereye. Petero aciyumvira ivyo yeretswe, mpwemu aramubarira ati, hari abantu batatu bariko barakurondera, none va hasi wururuke ujane nabo, ataco ukekeranya, kuko ari jewe mbatumye. Petero aruruka asanga abo bantu aho bari, arababarira ati, ni jewe uwo murondera, mbega mugenzwa niki? Baramwishura bati, Koruneliyo, umugabisho w'abasoda 100, umuntu agororoka yubaha Imana, ashimwa n'ubwoko bwose bw'abayuda, yabariwe n'umumarayika yera kugutumako nguze iwe, yumve amajambo yawe, maze arabinjiza abahindaro. Amen. Amena. Aya majambo ni menshi cyane, ariko twahereye kuri wa murongo ngo Petero iki gihe Imana yagombye kumwereka ko atamacakubiri, igomba ko abantu bose baremwe n'Imana bihana. Mugabo uyu Petero yaragifise akantu ko kuvuga ngo utari umuyuda, utari iwacu mu bayuda, Yesu menga ntaco yomukorera. Mugabo Imana icimwereka ivyo bintu byose ati baguje, kuko yarashonje. Aratera igere ngo hatwebwe iwacu ivyo nitwigera ati none ivy'Imana ihumanuye usubira kuvyita ibihumanye. Ewa hatwavuye kure bene data. Yesu ashimwe. Acaragenda ashitse kwa Koruneliyo, acasanga Koruneliyo yegeranije umuryango bose n'abagenzi bari mu rugo rwiwe, acababwira ubutumwa bwiza, baca barihana, baca buzura mpwemu yera. Niho rero yacashinga intahati, niho nkibimenya rero. Erega ivy'Imana nituraheza kubimenya. Eka jewe sindaheza, eka nabo bari nyuma yanje yemwe nibaraheza. Mugabo uko bukeye uko bwije, Imana igenda ituzitsurira. Uko ugiye kwirondera ikakuzitsurira, ikagukura ikagushikana gato gato kandi kakagufasha. Petero aravuga ati, niho nkibimenya rero, mu mahanga yose uwubaha Imana agakora ibyo kugororoka iramwemera. Yeremiya rero avuga ngo arahiriwe umuntu yizigira Uhoraho, kuko n'igihe cy'uruzuba azovomererwa, azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi kitaruka kwama. Niyo izuba ryatse, niyo ibihe bigoye by'amageragezwa, abubaha Imana baguma bashinga intahe kugeza no kukanyuma. Amen. Dushishikaye gusoma hano mu ijambo ry'Imana muri iki gitabo nyene cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 16.
reka twongere tumusabe aze adufashe ahere ku murongo wa 25. Maze nko mu gicugu Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva, isi ica inyiganyiga cyane giturumbuka, bituma amatanguro y'ibohero anyiganyiga. Ako kanya ndasubiramo, maze nko mu gicugu Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva, isi ikinyiganyiga cyane giturumbuka, bituma amatangiro y'inzu y'ibohero anyiganyiga. Ako kanya inzugi zose ziruguruka, iminyororo ya bose iradohoka. Uwo murinzi yikanguye abonye inzugi z'ibohero zuguruye, asokora inkota agira yiyahure, kuko yagira ngo imbohe zacitse. Ariko Paulo asemera n'ijwi rirenga ati, ntiwigirire nabi, twese turi hano. Ahamagaza imuri, yitera mu nzu ari mu gatengo k'ubwoba, yikubita imbere ya Paulo na Sila, arabasohokana, arababaza ati, bagenzi, nkwiye gukora iki ngo nkire? Baramwishura bati, izera umwami Yesu urakira, mwe nabo mu nzu yawe. Shishikara gatonya. Bamubarira ijambo ry'umwami Yesu nabo mu nzu yiwe bose. Muri ico gihe nyene c'ijoro arabajana, abuhagira inguma z'inkoni, acara batizwa bo nabiwe bose. Arabadugana abajaniwe, arabagaburira, anezeranwa cyane nabo mu nzu yiwe bose, kuko yizeye Imana. Ijoro rikeye abacamanza batuma abagendanyi batirekura abo bantu. Umurinzi w'imbohe abarira Paulo ayo majambo, atabacamanza baratumye ngo murekugwe, nuko rero nimusohoke mwigira amahoro. Ariko Paulo arabishura ati, ko badukubitiye imbere y'ishengero atagidutsinze, kandi turabaroma, bakadushira mu ibohero, none bagomba kuduhinda mu mpisho? Ekaye nibabe ari bo biyizira ubwabo badusohore. Abo bagendanyi babarira abacamanza ayo majambo, nabo baratinya, bumvise ko arabaroma, baraza babakomera ibobo, barabasohora babinginga kuva muri ico gisagara. Bavuye mu ibohero baja kwa Ludiya, barinjira, bamaze kubona bene data barabahanura bavayo. Amen. Aya majambo ni menshi cyane, nagombye ko tuyasoma kugira ngo umuntu amenye ko naho umuntu aba ari umukunzi w'Imana atareka guca mu mageragezwa. Ariko ayo mageragezwa Imana yategura, niyipanga akarere. Nimba abantu bashobora gupanga akarere, harakana Imana. Haleluya. Imana iba yapanze neza ingene ibintu bishobora kugenda. Hanyuma rero uyu mukozi w'Imana Paulo na Sila, hari ikintu bari bakoze. Uhereye ku murongo wa 16, umukobwa arimo daimoni. 16 kuri 16, bukeye tugiye aho basengera, duhura n'umwigeme arimo daimoni aragura. Yaratungishije bashebuja cyane kubw'iyo ndagu. Uyo aradukurikira twebwe na Paulo, asemerera ataba abantu n'abasavyi b'Imana isumba vyose, kandi babarira inzira y'agakiza. Amara iminsi myinshi agenza atyo. Ariko Paulo adundumiwe arahindukira, abariyo daimoni
ati ndakubariye mu izina rya Yesu Kristo muvemwo, amuvamwo ako kanya. Haleluya. Urumva rero dukwiye no gusaba mpwemu yera ngo adufashe kumenya abagenda basa nabo turi kumwe. Mbega wumvirije ingene uyu mukobwa yarimo dayimoni, ibyo ariko aravuga kuri Paulo na Sila, yataba arimo mpwemu yera, bari guca bashima. Tugende buhoro buhoro. Mwayumvise? Iyo mpwemu yera ataba muri bo, umuntu agenda gusema uyu ni abana bakozi b'Imana babwira ibyo gakiza yu nimubumvire. Yemwe bakuru muri ngaho, uwo muntu kumwikura mwumva ko vyokoroha. Bene data biroroshe atari mpwemu. Ngo bazobanyegeteramwo umenga ngo turi kumwe, ariko arabahushije umusaraba. Ni vyiza ko dusenga mpwemu yera akaduhishurira abo turi kumwe mu rugendo ivyabo ivyari vyo. Amen. Tidupfe kugenda guca gusa sigugu. Paulo rero aravyitegereza aba bantu n'abantu b'Imana. Yewe mube maso uterame. Hari abaza biroreka mu mazu y'abantu bakavuga ko batumwe n'Imana, ari ububasha bw'abadayimoni bugomba gusambura uwo muryango. Bigeze kutubwira umuntu yagiye mu cyumba cyo gusenga, aca barirwa ngo akaye ujya mugore ngo sigwawe, ngo Imana yaguteguriye ubundi ngo genda umwirukane. Wa mugabo aca agenda kumva ko atari gwiwe. Kubera iki? Hari abantu bakoreshwa n'abadayimoni, bazumenga ni beza, imvugo zabo ziranyerera, ariko baratewe n'umwasi. Saba mpwemu aguhishurire ingene ukwiye kugenda, naho mukwiye guhagararana, naho mukwiye gusengana, naho mukwiye guterana igikorwa c'Imana. Si yororero mu gikorwa c'Imana. Oya, uhora harazabiwe. Paulo rero adunumiwe acarakemea iyo daimoni, ico gisigo gica kimuvamo. Ariko ngo yaratungishije abakuru bo muri ico gisagara. Munasikia vizuri? Abantu batungishijwe n'igisigo rero n'abadayimoni kugira ngo banyiganze. Baratunze mugabo kubera abadayi. Niwe ntimwabisomye hano, ntimwasomye none. Kubera uwo mukobwa akoreshwa na dayimoni, ngo yaratungishije muri ico gisagara. Ayepfo nitwirirwa turasoma uhereye kuri uyu murongo wa 19 ngo baboha Paulo na Sila, umusoda ahindukirira Yesu. Ahaye uroye hepfo, ahepfo baciye babafata. None babafatiye iki? Kuko aho baziga inyungu, aho baziga amafaranga, erega abantu bamwe bashobora kuba mu gikorwa c'Imana batarondera ijuru ariko barondera amahera. Katika Genesis turakemea. Abantu bakaba mu gikorwa c'Imana batariko barondera ijuru ariko barondera amahera. Tunaona baca bakora iki? Baca barababoha. Ariko rero aya majambo
reka tuyasome ngwino uyasome ga hera kuri uyu murongo wa 19 soma maze bashebuja babonye yuko icyo baziga kw'inyungu kivuyeho bafata Paulo na Sila barabakwega babajana mu kaguriro imbere y'abashinga ntahe babashira abacamanza bataba abantu bahagarika imitima yabo mu gisagara cyacu kandi ari abayuda batuzanira imigenzo tuzira kwemera canke kuyikora twebwe turabaroma ishengero ribahagurukira icyarimwe abacamanza babakakagurira kw'impuzu bagerako babakubita bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashira mu ibohero babari umurinzi kubarinda cyane nawe abari wacyo abashira mu nzu yo hagati arobeza amaguru yabo mu mpatane z'ibiti. Uwo murongo wa 25 usome naho bari wawusomye umwe gusa. Maze nko mu gicugu Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana izindi boye zibumva isi ikinyiganyiga cyane giturumbuka bituma amatangiro y'inzu y'ibohero anyiganyiga ako kanya inzugi zose ziruguruka iminyoro ya bose iradohoka. Gezaho Yesu ashimwe n'amajambo menshi mu mbabarire gose kugira ngo n'ubunisho cyatuzanya sivile nibyo nitwaje kumva ijambo ry'Imana none wacha tusikene nora Mungu sasa amena bahejeje gukora ikigugwa cy'Imana babandi babaziga bw'inyungu baca bashorera kwa maboko babashira imbere y'ishengero abacamanza baca barakorana yewe abo bacamanza nyene baca baraca urubanza bati bakurizo batagurira kw'impuzu baca bajako bashishagura. Ndibuka ingene Imana yabariye umuntu w'Imana hano muri kino gitabo yaragiye gusengera Sauli muramwibuka yitwa Ananiya. Ananiya yari kwaravuga ngo erega uwo muntu ntumye gusengera ntawuzi uwe mbega Yesu wari watazi acaramubwira ngo ni jewe namwitoranirije ngo ivyiyo mibabaro nawe azobibona ivyiyo mibabaro. Reka n'umurongo wa 16 cenda ku murongo wa 16 nanje nzomwereka imibabaro ukwingana azoba akwiye kubabazwa ahogwa izina ryanje nako kajambo nagomba. Uyu Sauli ibyo yagiriye abandi bimushikako ariko kandi yagomba aho hantu ko Imana ko uwo mugabisha uwo musoda barariri yakizwa n'umuryango wiwe. Hariho irindi jambo ryerekana abantu b'Imana ryerekana bakijijwe niri iyumvire uwo murinze w'ibohero yari yabafunze ibidasanzwe harimo n'akabonero. Hariho umunyororo baca bashiramo akantu ko guhohotera. Reka tuvyumve neza kuko tubona ngo baciye bashira amaguru yabo mu mpatane ziki kugira ngo ntibaronke n'akanya ko kuruhuka. Ewe yari yamukomesheje kweli yari yamuboneyeho ariko iyo Mana dusengira komeye ni Imana itabura guseruka ni Imana yumva amasengesho iyo Mana dusengira komeye iyo Mana we irakomeye ni tabura guseruka
n'Imana yumva amasengesho, iyo Mana dusengera. Haleluya. Baraho bashishaguwe, batabaguriwe kuduhuzu, ataho bacikoma, bashigwa mu ibohero, amaguru yabo bashira mu mbatane z'ibiti. Ariko haleluya, ngo maze nko mu gicugu bashishikara gusenga baririmba, ntibigeze bagira isoni. Amen, haleluya. Nimba hari ikintu kiryoshe ni ugufungirwa agakiza, agakiza atari ndi kosa bakoze. Yewe biraryoshe pe, ukabona warakijijwe neza, ugahogwa gushingirira ha Yesu Kristo, atayandi manyanga wagize, nuzuhagarika umutima. Aho uzoba uri hose Imana izobikubona. Baca baguma baririmba, ntibaciye bavuga ngo ivyo naroyemwo yemwe, ngo noneho yambaye mbonye. Reka, ariko ngo barasenga baririmba, izindi mbaho zigira gute? Zibumva. Arahiriwe uwizigira Uhoraho. Amen. Baguma bizigiye Imana yabo no mwibohero, bararirimba barasenga, izindi mbohe zikabumva ngo mbega abantu. Erega burya umuntu atagiriwe ubuntu biragoye kubona ivyo Imana ikoze. Kugira ngo utagiriwe ubuntu naho Imana ibikora ubona umenga sihuri. Reka ndabaha akarorero kabereye ku musaraba i Gologota. Umwe yarafunga abona Yesu ari buryo, uwundi bubafu. Uw'ibubafu yarigeze abibona none, yavuze ngo hewe, ngo namba, ngo uri umwana w'Imana, ngo niwimanure ku musaraba, natwe tumanuye tujya tukwemera. Ariko uri buryo bwiwe aravuga ati, wa mugabo wewe nukubaha Imana ntiwayubaha. Eherabuyu azize ubusa, twebwe tuzize ibyo twakoze, duhanwa igihano gikwiranye n'ibyo twakoze. Hano hariho abakuru Imana ibahezagiye, none umuntu yoza akemera imbere yawe ko yakoze amafuti, agasaba imbabazi imbere y'ikoraniro, mbega uwo muntu yogirirwa imbabazi? Erega ikitwanonera ni giki? Ikitwishe nukutemera amakosa twakoze. Imana idufashe cyane. Ugasanga umuntu aguma atera idarara kandi yakoze amakosa, hakwihana, hagusaba imbabazi. Niyo bamusura ahaguma ngo bantaze umutima. Ariko ari ku musaraba aravuga ati, jewe tuzize ibyo twakoze, baducira urubanza rwiza. Mwami Yesu, we uzize ubusa, we nta niwe wigeze ugunga na gatonya, atarabo wakijije. Mwami Yesu, niwashika mu bwami bwawe uzunyibuke, jewe nzize ivyo nakoze. Yesu ubwo nyene yaciye amubwira ngo, humura, urabana naje muri paradiso. Haleluya. Iyo umuntu yemeye ibyaha byiwe abahawe kubiharirwa hakini. None wewe oyaye jewe izo ni saku bandendereje, nitubana neza, yo kaye jewe ndi mukuri, uyiri mukuri, utari mukuri n'uyu, bizogaragara. Amen, bizogaragara. Ijambo rikomeye ngaha rero nabonyemo muri gitabo, uwamugira ibintu nk'ivyo, aho abantu b'Imana rero batandukaniye n'abandi, muzobonera aho hantu muri iki gicanya.
asokoroye inkota ngo yiyahure kuko abonye imbohe zacitse, kuko yari asanze amabohero yuguruye. Paulo arasemera n'ijwi rirenga ku murongo wa 28, ariko Paulo asemera n'ijwi rirenga ati ntiwigirire nabi, twese turi hano. Haleluya. Ntiwigirire nabi. Mana we, ngoma nakubaze, hamwe wabona wa wundi yagutoteza, wa wundi yakugirira kujya nyene, ukabona agomba yicumite, mbega wavuga ati sigaho ndi hano? Murafasha kuraba? Yemwe ugibona wa wundi yakugirira bya bindi, bamuzanye imbere yawe atuye aca urubanza rwo gupfa, wogira ati kerera cyangwa wovuga ati muharire. Aha niho rero berekanira umuntu yihanye, umuntu ariko araja mu ijuru ntagera ingero ku yindi, n'umuntu yuzuye imbabazi, n'umuntu anyaruka guharira, n'umuntu atari umuntu yihora. Ibaze uwakuraje uhagaze mu mbatane z'ibiti, bakujanjaguye amaraso ariko aravirirana, none agomba yikureho. Hariho aboca bagira ati nyarutsa, ariko abo rero ntibariko baraja mu ijuru. Abariko baja mu ijuru bagira ati mpore, sigaho. Ivyo vyararenganye. Yesu azomenya ingene abigenza. Amen. Aha rero tubona ubutumwa bwiza buca bushika kuri uwo musirikare yararariye iryo bohero. Acaramubaza bacarabaza, arabasobanurira, arababaza ati none ga bene data nkora iki kugira ngo nkire? Ati niwizere wihane mwe nabo muzu yawe. Acarava hasi, acarabatwara, acarabuhagira, nuko acarihana, nuko nabo muryango we bose bacarabatirizwa. Bene data, umaze igihe unigana n'ijwi ryo mu mutima, hari ibyo wakoze, hari bitahimbaye Imana, hari ibyo wavuze, hari ibyo wagendeyemo, ibyo bituma ubushuti bwawe n'Imana butakara. Uyu munsi rero urahawe kaze kuza kwihana kugira ngo wongere wizigira Imana yawe. No muri ibyo bihe bigoye, reka guhemuka, izohaba, izokwiyerekana. Abo bagabisha, abo bacamanza baca baravuga ugende mu basore, ati no, watukubitiye imbere y'ishengero akaguriro k'abantu, niho mwadukubitiye udutabagurira kw'impuzu, none rero uca udusohora mu kinyegero, bacavuga ngo twatorotse. Oya, begeranya ba bantu, mwebwe nyine mwongere mubivuge ko mwaduhoye ubusa. Erega umwami aguhaye ijambo urarivuga. Amena. Ari guhaye urarivuga. Bwana sifiwe. Baca baraza baratakamba, baraca bugufi. Kandi Paulo bace babaharira, ntibavuze ngo urabona ingene wadutubaguriye kw'impuzu. Guharira rero mu vy'agakiza nta ndishi bijana. Oya, usabye imbabazi uraziharirwa. Nayo majambo y'Imana bayumvise mwese, Imana ibahezagire. Harahiriwe wizigira uhoraho, no mu bihe bigoye ntazoguheba. Kaze, hari ibyo wanyegeje, hari ibyo wagize ibanga bikakubuza ubumwe bwari hagati yawe na Kristo. Arahiriwe umuntu yizigira uhoraho, ibyizigiro bye bikaba kuwuhoraho, akaba kandi
yari itandukanije n'ibyaha. Nivyo vyonyene bibuza imigenderere y'umuntu n'Imana, ni ibyaha. Babarimvye bavuze ngo ivyo bita bito bito nta cyaha gito. Oya, icyaha cyawe cyose gikurega mu mutima, kaze kuri Yesu wihane. Yesu akugirira imbabazi kuko yuzuye imbabazi. Niyo cyatumye uyu munsi ubaho, niyo cyatumye yitanga ku musaraba Igorogota ngo umwizera wese ntapfe rubi ariko ari nk'ubugingo budashira. Kaze nawe nagomba ngo wuname imbere y'Imana, ureke kuraba ariko barahaza ko ntacyo bigufasha, ahubwo urabe mu mutima wawe. Wowe mbega nta kantu kadoda mu mutima wawe? Nurabe igikorwa ujejwe mu rusengero. Oya, raba imbere ya Yesu ko atacakwanduje. Dawidi ari umwami yaremeye arihana, n'abandi benshi. Kaze turakororereye. Nawe buri hejuru kuri balcony wuze nta ngorane, nawe buri hanze kawumvise ijwi ry'Imana icyo rikubwiye, kaze kuri Yesu. Ugende wizigiye umwami wawe. Cyo cyose kikurega mu mutima, mwegere ngaha mu bisabane, mwegere hano. Nimuhaguruke muze ngaha. Nimuze nimubabisije bava munze, mwegerane mugororoke. Mire kuryama, gororoka, mufukame gusa mugororoke, mubabise baze. Turakuroreye nta ngorane, kaze. Nagusabye ngo ureke kuraba abantu, unama imbere y'Imana, urabe icyo wumva kikurega mu mutima, ucuza hano. Iri jambo ni ryawe kugira ngo ibihe byiza bigaruke mu mutima wawe, ibihe by'impemburo bigaruke mu mutima wawe. Tugomba rero dusengera ndabona abandi kiriko baraza. Nyaruka, gerageza musumye ngaho kunyaruka. Tugomba rero dusabe hano, mubwiriza aca asengera rimwe na rimwe n'abandi bose. Kaze nawe wumva hari akandi kajwi kaje, nuze. Mana yacu data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko ari wewe nyene ijambo. Ijambo rarifise, ijambo usanze two kwakira kuri uyu munsi niri twumvise. Harahiriwe umuntu yizigiye Uhoraho. Amen. Umuntu yizigiye Uhoraho, Uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe, hari uko azomera. Amen. Bano baracumukura muri ibi na biriya barondera kuba bahirwe, ariko harahiriwe uyu muntu yizigiye Uhoraho. Harahiriwe uyu muntu ivyaha vyiwe vyahariwe. Harahiriwe uyu muntu yakwemereye icyaha ciwe. Harahiriwe uyu muntu atagira ijwi rimwagiriza ikibi imbere y'Imana. Harahiriwe uyu muntu akubaha agakora ibyo kugoka, uramwemera bwira canke buca, buzinga inani canke imbere ukunakuriya, uyo muntu uramwemera kandi uwo wemeye abahiriwe. Haleluya, haleluya. Abantu bari imbere y'Imana, urabazi Imana. Dawidi yavuze ngo waransuzumye uramenya, ijambo ryawe ryabasuzumye rirabamenya, ntibaniganye naryo, bararyemereye ngo ribaturutse ribacure. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ni inkota
inkota isogota igera hariya kure ifise ubuga impande zose mw'izina rya Yesu Kristo. Abantu bimenye bakavuga imbere yawe Mana, baragomba kuba bahirwe ngo bakwizigire, baragomba kuba bahirwe ngo bahabwe ibyaha byabo, baragomba kuba bahirwe. Ikinyurane twabonye ngo hari abandi bizigira abantu bagakura umutima kuhoraho, abo baravumwe, abo naho babambaye neza, abo naho barya bagahaga, abo naho bari mu miryango minini, abo naho bari abantu bakomeye, abo bizigira abantu bagakura imitima yabo kuhoraho. Yemwe yavugishwa ngo abana baravumwe, abazomera agasaka k'inkokore, abazobana mu bwaranyange mu bugarago, abo ntibazobona ibyiza bibazako, abo nta byiza bizobazako. Mana babandi ibyiza nibazeko, abantu bimenye guharirwa ni kubazeko, abantu bimenye amaraso ya Yesu nabazeko, abantu bimenye nibatsindanishirizwe, abantu bimenye uko bari, nubaharire, nubuhagire, nubemere mw'izina rya Yesu Kristo. Bahaguruka ahantu bemewe n'Imana, bemewe n'Imana, bashimwa n'Imana mw'izina rya Yesu Kristo. Bapfukamye abagowe mu mutima, bahaguruka abahirwe mu mutima, babwiwe ngo genda amahoro, ibyaha byawe urabihariwe, genda amahoro, ntuzongere, genda amahoro. Bahagurukana amahoro ya mpwemu mu mutima kubera ko batunganije ubugingo bwabo, ijuru rikabemera. Urakoze, turagushimiye kubikoze mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina, amina. Nuko Imana yuzuye imbabazi irabariye, tugomba kandi dusengere abo nabo bafise imitwaro ibaremereye, ari abagwaye, ari abafise indi mitwaro itandukanye, kuko mu buzima bwo mw'isi umuntu ahwana n'imitwaro itari imwe. Hagarara imbere y'umwami. Yatabaye Paulo na Sila mw'ibohero, yagiriye neza Ana yarabuze uruvyaro, nuno munsi ni yayindi. Yagiriye neza Daniyeli ari mu bwobo bw'intambwe, nuno munsi ni yayindi. Haleluya. Hagarara ku mutwaro wawe wose, iyo itaburinge nibigenza irafise inyishu. Mana data wa twese uri mw'ijuru, mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, turarengutse imbere yawe Mana, turengukanye abasavyi n'abasavyikazi bawe, turengukanye ubwoko bwawe bitirirwa izina ryawe Mana, barafise imitwaro itandukanye, wewe urabazi, bataranahaguruka waruzi ibibazo vyabo, none turabazanye, ubagendere, abagwayi ubakize mw'izina rya Yesu Kristo, ubagendere mwami, abagwaye, abafise imitwaro itarimwe, abafise amarira ataramwe, ubahoze Mana, ubibuke, ubirure Mana, ugendere ubwoko bwawe, ugendere ihanga ryawe Mana, menyekane ko ari wewe basavye, niwe bahanze amaso. Ubagendere Mana, ubafashe, ubaserukeko, nubibuke Mana, nubacira inzira, aho vyugariye hugurure, niwe wugurura Mana. Wewe urafise ingene ubigenza Mana, nubibakorere ahantu bahagaze mwami, baze bahagarare bagushima, batura izina ryawe kugira neza. Urakoze, turabigushimiye mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti no dusenze, amen. Amen. Nayo majambo y'Imana abe yakiriye mwese, umwami abahe umugisha, umwami abahe umugisha.